Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwa tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka kuyarabana n'igisata ca politike, aho tuza kugaruka kuyariko aravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse nayariko aravugwa mu butegetsi cane cane ku muhungu w'umukuru w'igihugu. Tuza kumugaruka ko ku buryo burambuye, akaba ari amakuru aza kuza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mukanya gaheze Providence Ntirabama, umwe mu ndongozi z'umugambwe SNL yahagaritswe n'iperereza, akaba yahagarikiwe mu ntara ya Gitega. Uyu Providence Ntirabama akaba ari umunyamabanga ku rwego rw'igihugu ajejwe umutekano, itangazamakuru n'imigenderanire mu mugambwe SNL. Secrétaire national chargé de la sécurité, de la communication et des relations extérieures. Akaba asanzwe arangurira akazi ka misi yose mw'ishirahamwe ry'abayapani JICA ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Akaba yafashwe hafi isaha zitandatu z'umurango kuri uyu munsi. Akaba yahagaritswe n'uburongoye iperereza mu ntara ya Gitega. Akaba ari byo tuza kugaruka ko mu makuru yacu arambuye. Nako kandi nkuko tubibabwiye ko tuza kukuvuga ku muhungu w'umukuru w'igihugu, imiryango amajana 3 yo muri komine Bugendana biravugwa ko yoba yaratswe amatongo yakoreramwo mu mashirahamwe. Aya matongo rero nayahawe umuhungu wa President Varisito Ndayishimiye witwa Jodel Ndayishimiye, ariko ashinga ihinguriro ry'ibisuguti bivuye mu bijumbo Kijumbo Products and More. Bikaba kandi binategekanijwe ko ibisuguti vya Kipromo bizogurishwa mw'ishiramwe Fondation Mugiraneza rirongowe n'umuvyeyi wa Jodeli Ndayishimiye, akaba n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Fondation Mugiraneza nayo ikazokoresha amafaranga ihabwa na leta yo kugaburira abanyeshure mu mugambi bita kantine scolaire. Ese ivy'iri soko ryihagiwe n'uyu muryango umwe vyo vyifashe bite? Tuze kubigaruka ko mu buryo burambuye. Murano makuru kandi turaza kugaruka kubiriko biravugwa mu gateka kazina muntu ndetse n'igisata c'ubutungane, aho benshi bibaza uzobazwa urupfu rwa Edith Nizigiyimana. Uyu mupfasoni nkuko twabagije ko makuru twabashikirije ku igenekerezo ya mbere 0 uyu mwaka wa 2024 yaritavye Imana ku wa mbere uheze. Akaba yaritavye Imana mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho yaramaze iminsi 3 gusa apfungiwe. Edith yarinjiye ibohero rya Mpimba ku wa gatanu uheze igenekerezo ya 29 Kigarama mu mwaka wa 2023 ku itegeko rya Procureur wa Muha Albert Bucumi. Ivyo Albert Bucumi yabikoze ku mvo zitumvikana. Abikora kandi yamenyeshejwe ko Edith Nizigiyimana abangamiwe cyane n'ingwara ya asima. Turaza kugaruka cyane kumvo yapfunze uyu mupfasoni Edith Nizigiyimana. Tuze kandi no kugaruka ku kungene amategeko y'u Burundi yubatsaho nta muntu apfungwa kubera ideni afitiye mugenzi we. Subwa mbere kandi abashikiriza amanza bafata minenerwa ibibazo bijanye n'ingwara bigatuma abanyororo bahasiga ubuzima, aho tuza kubahereza akandi karorero. Ndetse benshi mu bana n'agateka kazina muntu bagasaba umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona ajejwe kari we wa mbere iyo bakamushinja kari we wa mbere yobazwa bino bintu biguma vyisubiriza mu gisata ajejwe, ariko akagumya yinumiye. Aya nayandi ntuze gucikwa, vyonde subscribe canke sabone ni butero wafyinda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV muhaye kaze mwidonido yano makuru. Reka ano makuru yacu imbere yuko tuyabandaniza kuri no nkuru ivugwa ku mukuru w'igihugu dutangurire mu mutekano, aho kuri ubu bariko baratabariza Providence Ntirabama, umwe mu ndongozi z'umugambwe SNL yahagaritswe n'iperereza mu ntara ya Gitega. Nkuko nababwiye mu mfunyafunyo, uyu akaba ari umunyamabanga ku rwego rw'igihugu ajejwe umutekano, itangazamakuru n'imigenderanire mu mugambwe SNL, Secrétaire national chargé de la sécurité, de la communication et de la relation extérieure.
asanzwe kandi arangura akazi ka misi yose mu ishyirahamwe ry'abayapani JICA ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Uti yoba yafashwe gute? Operasiyo yo kumufata yagenze ite? Uno munsi hafi isaha 6 z'umurango Providence Ntirabampa yahagaritswe n'utwara iperereza mu ntara ya Gitega Vena Ndayishimiye. Yahagaritswe mu gihe yarahejeje gushika ku kazi aho akorera muri JICA. Vena Ndayishimiye ntiyigeze avuga ico amufatiye niyo yamujanye. Providence Ntirabampa kandi hakaba hari haheze iminsi aterwa ubwoba ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter n'abantu batazwi bamwagiriza ko avuga nabi umurwi w'abanywanyi ba Seneri bamaze igihe bavuga ko batacemera agatorwa asa nk'umukuru w'umugambwe Seneri. Tubibutse ko uyu murwi ugizwe n'abantu 10 bari mu biro bikuru vy'uyu mugambwe. Muri ubwo butumwa bw'iterabwoba harimwo ubwagiriza Providence kari we yinyegeza inyuma y'izina rya Robert Intwari Melchior kuri Twitter. Abanywanyi ba Seneri bakaba bariko barafatwa kamwe kamwe ahatari hake muri no misi mu gihugu cose. Gufata abantu batavuzwe iyo bajanywe bikaba biri mu vyatumye haba ababurwa irengero ngo birahambaye ko iperereza rishira habona ico ryafatiye Providence Ntirabampa niyo rimupfungiye, kuko nubundi uyu ari ku ruhande rumwe n'umushinga amateka akaba n'uburongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu Nyeniteka Agathon Rwasa. Ano makuru yacu tuza ku muhungu w'umukuru w'igihugu aho imiryango 300 yo muri komine Bugendana yoba yaratswe amatongo yakoreramwe mu mashirahamwe. Aya n'amatongo yahawe umuhungu w'umukuru w'igihugu, umuhungu wa Perezida Evariste Ndayishimiye witwa Jodel Ndayishimiye ariko ashinga ihinguriro ry'ibisuguti bivuye mu bijumbo Kipromo. Benshi bumvise ingene bariko barigarurira isoko ngaha mu Burundi, bikaba bitegekanijwe ko ibisuguti vya Kipromo bizogurishwa mu ishiramwe Fondation Mugiraneza rirongowe n'umuvyeyi wa Jodel Ndayishimiye akaba n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Fondation Mugiraneza nayo ikazokoresha amahera ava muri leta yo kugabura abanyeshuri mu mugambi bita cantine scolaire. Ibi rero biri muri bimwe umushinga amateka Pascal Gikeke aherutse kwiyamiriza, aho abana b'abategetsi bo hejuru bazana imitahe itazwi iyo izanana mu mahinguriro, amahinguriro agaca ahingura ibintu bizogurwa na leta, byose ngo bikorwa mu kinyegera atamahiganwa abayemo. Wa wundi ati batubwiye ngo umunwa wose uronke ivyo upfungura, umufuko wose uronke amafaranga, ariko ntibigeze bavuga uwo munwa no mupfuko uwariwo. Hano ngo biratomoye neza, imiryango y'abanyagihugu 300 yaratswaho yariko ironderera ico guha umunwa n'ico guha umufuko, maze bihabwa umuhungu w'umukuru w'igihugu watanguye ihinguriro mu mutahe utazwi yo uzanana, uzashorerwa na nyina amamiliyaridi akava mu kigega ca leta. Gutyo umunwa n'umufuko vya Jodel Ndayishimiye bizokuzura mu gihe abandi 300 bari mu marira. Ngibi rero uko bimeze kuri ayo matongo yatswe abo bene gihugu, iyo miryango 300 yo muri komine Bugendana ngivyo bigiye kuyikorerwamo, azohora arangurirwamwo ibikorwa vyo azohora ashirwamwo ibijumbu bizojanwa mw'ishirahamwe ry'umuhungu mukuru w'igihugu. Tubandaniza mu gisata c'ubutungane, ninde azobazwa urupfu rwa Edith Nizigiyimana. Nkuko natanguye no makuru mbibabwira, Edith Nizigiyimana yaritavye Imana kwa mbere uheze igenekerezo ya mbere 0 y'umwaka w'ibihumbi 2024 mw'ibahero rikuru rya Mpimba, aho yari amaze iminsi 3 gusa apfungiwe. Edith yari yarinjiye mu Mpimba kuwa gatanu uheze igenekerezo ya 29 Kigarama uyu mwaka ku itegeko rya Procureur wa Muha Albert Bucumi. Ivyo Albert yabikoze ku mvo zitumvikana, abikoramishijwe ko Edith abangamiwe cyane n'indwara ya asima. Umuhisi Edith Nizigiyimana yari yitwariwe nabo basanga Ikirimba Siriki. Edith yari yasanga Ikirimba na bagenzi biwe 4 baza baragurana n'amafaranga. Uyo muhisi yaraheraniye bagenzi we imiliyoni 16, niko kumwitwararika kwa Procureur Robert Bucumi. Umuhisi yafashwe n'igipolisi kwa Kanuheze, arazwa mu gasho ka zone Kinindo, bukeye ararenguswa kwa Robert Bucumi.
umuhisi yarasiguye ko yatevye kwishura ideni kubera amagara yamukitse. Umushingantahe wiwe yarashitse kuri parike arariha imiliyoni 4 n'igice, yongera atanga ingwate y'imodoka y'umuryango kugira azoronderere ayasigaye. Ivyo rero Procureur Robert Bucumi ntaco vyamubwiye, ariko imodoka yo yarayigumanye kuri parike. Uyu mushingantahe yaratakambiye Procureur Robert Bucumi ko atopfunga Edith Nizigiyimana kandi azi ko aremvye kubera ingwara ya asima. Ivyo vyose Robert Bucumi yabirenze ko afata ingingo yo gupfunga Edith Nizigiyimana. Umushingantahe wa Edith yarisabiye ko yopfungwa mu kibanza c'umukenyezi wiwe kubera yabona ko Edith azogwa mu mpimba. Procureur ivyo yaranse kuvyumva. Inyifato ya Procureur Robert Bucumi ni inyifato igoye gutahura. Hano twobanza kwibutsa ko ivyo birimba siri kiberutse kubuzwa ni banki nkuru y'igihugu BRB mu mategeko, kandi bikaba bitarekuriwe gupfunga umuntu kubera ideni. Amatungo y'umuntu niyo ari ideni. Umuhisi higeze ahakana ideni afise. Imbere ya Procureur Robert Bucumi yararishe arenga ica kane c'ideni ryiwe, yaratanze ingwate isumvye agaciro igice yarasigaje kuriha. Edith Nizigiyimana yari afise akazi kamuhemba yashoboye kuriha. None ni igiki catumye Robert Bucumi amupfunga? Ingwara ya Edith Nizigiyimana yatuma Robert Bucumi yitondera ibijanye no niyo yari mu bituma yitondera ibijanye no kumupfunga, kuko aramutse amupfunze naho yari gufata ingingo zituma amagara yiwe atabangamirwa. Ivyo vyose Robert Bucumi ntavyigeze yitwararika. Yari yahawe iki catuma ategerezwa gupfunga uyu mukenyezi gutya? Robert Bucumi yashaka gukiza iki casumba amagara ya Edith Nizigiyimana. Si ubwa mbere abashikiriza amanza bafata minenerwa ibibazo bijanye n'ingwara bigatuma abanyororo bahasiga ubuzima, kuko muri Myandagaro iheze umunyororo Meveshe Urwayimana aritavye Imana mw'iborero rikuru rya Gitega yimwe uruhusha rwo gusohoka ibohero ngo aje kwivuza. Umuhisi Meveshe Urwayimana yari yajejwe na sentare nkuru ya Gitega ku igenekerezo ya 21 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2023, ariko Procureur General Felicite Nishemezwe aranka kumurekura ngo aje kwivuza. Felicite Nishemezwe yatanze urwo ruhusha ku igenekerezo ya 25 ukwezi k'umunani yumvise ko Meveshe Urwayimana yahejeje gucikana. Nawe ntiyigeze abazwa iryo kosa ryahitanye ubuzima bwa Meveshe Urwayimana. Umushikiranganje Domine Banyankimbona ari mu bantu ba mbere bagomba kubazwa bino bintu bigoma vyisubeza mu gisata ciwe ajejwe ndetse akanigomera mu gacere gushika naho abantu bapfa bazira uburangare ndetse no kutubahiriza canke se igiturire gihabwa abaporokeri. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Na makuru twagarutse kuri vyinshi, twagarutse ku muhungu w'umukuru w'igihugu, tugaruka kuri Providence Ntirabampa umwe mu ndongo z'umugambwe SNL yagarutswe n'iperereza ndetse n'ayariko aravugwa mu gisata c'ubutungane. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyena ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza yasangize bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV muhezagirwe.